Abanyagihugu bo muri quartier Buyenzi barashima cyane umugambi wa nyenicubahiro mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yashikirijeho gusukura aho umuntu abaye. Gize neza kubera yabwiye abantu bakora isuku, twashimye cyane kandi twanezerewe cyane. Abantu bari barengeje umwanda babikoze ukwezi kuzima, hari ikintu kanaka cyo hindukamo natwebwe abanyagihugu tukaca tumva neza isuku rikaba ryiza cyane. Kandi bane isuku twararitanguye, barane imisingi yose irasukuye isa neza. Ingingo twayifashe neza, twakire neza kabisa kuko ni neza y'umunyagihugu ari we wese. Isuku neza turarikora uko mukuru w'igihugu yabitegetse. Bana bose twarateguye, harateguye neza. Naho nivyo mibona namwe murabibona. Je twiyingingo twakiriye neza cyane gose. Ko ni neza yakira muntu we wese. Ingingo yo gukora isuku twayakiriye neza. Kandi ibintu byo gukora isuku birakenewe. Ko ntawonezerwa kuba ahantu hacafuye, munanezerwa kuba ahantu hari isuku. Baratubwira kandi ko biteguye gusukura quartier Buyenzi ku buryo ibirakarurira yandi makartier yose. Tubiteguye gukora isuku nyene nkuko abandi barikora, tugafata imikubuzo n'ibipawa n'imisinge yose n'imifregi yose kamera neza. Ibintu byose tuza gukora tuboneke yuko bimeze neza kugira abantu nibagwara amakorera n'ingwara zitandukanye. Natwebwe abanyagihugu tukaca tumva neza isuku rikaba ryiza cyane. Kandi twashimye cyane adukorera inguvu kugira nabandi banezererwe, nabandi babone yuko quartier Buyenzi ifise isuku, nabandi bo mu makartier atandukanye babone yuko bimeze neza cyane nabo baze barakora isuku. Mwamenya ko umugambi uri kuritabirwa n'abenegihugu bo mu gisagara ca Bujumbura bagize amakartier atandukanye.